ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru yaranze indwi dusozereye tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize. Amafaranga agera ku miliyoni 113 z'amadolari y'abanyamerika ni banki y'isi yose yategekanirije gufashisha ngo harangurwe umugambi wo guhangana n'ingaruka z'ibiza n'isibe mu bisagara. Ni umugambi uzomara imyaka 4 ukaba watangujwe ku munsi wa 4. Agateka k'abana ngo karahungabana biturutse ku mabi yo mu ngo hagati y'abubakanye, ibituma bagira ubuzima budashemeye. Muri komine Ntega y'intara ya Kirundo ngo biranashika n'abana bakomoka kubera ko atawubitayeho. Umusirikare umwe wo mwikambi ryo ku Mudugudu yarahagaritswe, bikaba vyemezwa n'umuvugizi w'urwego rwo kwivuna basi. Ni nyuma yaho arasha umuntu agakomereka ku munsi wa 3 w'inondwi. Uwo muntu akaba yariko yahira ubwatsi mu matongo asanzwe ateye amatati hagati y'ikambi n'abanyagihugu. Mukanya muca mubikurikira mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Umugambi wo guhangana n'ingaruka zibiza n'isibe waratangujwe kuri uyu wa 4 mu gisagara ca Bujumbura. Dr Ingenieur Regis Mpawenayo, umuhuza bikorwa w'uwo mugambi, akaba avuga ko uje gukingira uturere twahuye n'imyuzure hamwe no kubakira inkengera z'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura hamwe no gutunganya inkengera z'ikiyaga. Akamenyesha kandi ko uwo mugambi uzotwara amafaranga angana n'imiliyoni 113 z'amadolari y'abanyamerika, ukaba ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose. Umugambi witwa mu gifaransa projet d'urgence sur la résilience urbaine, twita mu kirundi ibisagara birama. Umugambi waje kugira ngo ushobore gutanga akoyokwe ku bantu bariko baragira ingorane zivuye ku myuzurire. Igisagara ca Bujumbura gisigaye gifise ingorane yuko inzuzi zigicamo zisigaye zuzura zigahitana abantu n'ibintu. Hanyuma n'ikiyaga Tanganyika kikaba caraduze kigaca conona inyubakwa ziri impande yaco. Hanyuma n'uruzi Rusizi rwuzuye rugaca rwirara mu mihana y'abantu. Haciye hatorwa ibice tubona yuko bifise ingorane nyinshi, ibice vya Gatumba n'ibice biri mu ruhande rw'uruzi Ntahangwa. Murazi yuko mu 2014 uruzi rwa Gasenyi rwuzuye rugahitana abantu n'ibintu batari bake. Rero uwo mugambi n'umugambi uje guhangana n'iri yuzurira kugira ngo utore umuti w'ibibazo bimwe byabonetse yuko vyihuta kugira ngo abantu baronka gahengo. Kuri uwo mugambi hariho ivyo uzokora, hariho ibimanga bimwe byamaze gutangwa n'ikigo Obuha vyihutirwa. Hariho ibihomoka twovuga biri ku ruzi Ntahango, hariho ibihomoka biri haruguru yo kwikartie bita Matafari, hariho n'igihomoka kiri hariya Mutangano. Hirya yaho hariho igihomoka naco nyene kiri mu vyo turiko turaraba yuko twotorera umuga. Hariho amabarabara twacaguye yuko yokubakwa nko mu pave bivanye nuko vyotuma aho hantu hubakwa amakanivo ameze neza, amazi agaronka inzira nziza. Hariho rero n'ivyo bikorwa byo guhangana n'ibihomoka bimwe nivyo tugiye gushira imbere. Umugambi ufise imfashanyo y'imiliyoni 113. Umugambi uzomara imyaka 5, uzohera itariki 31 z'ukwindwi mu 2029. Umuntu umwe yarakomeretse bikomeye mu gitondo cyo ku munsi wa 3 arashwe n'umusoda ku Mudugudu, ni muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Ababibonye bavuga ko uwo muntu yariko yahira ubwatsi mu matongo asanzwe ateye amatati hagati y'ikambi n'abanyagihugu. Niho haca hashika umusoda azananye muri iyo kambi, aca aramurasa nkuko abari bahari babimenyesha. Uwo musirikare rero ngo yahavuye ahagarikwa
ubu akaba ariko arabazwa nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abansi General de Brigade Gaspard Baratuza akaba nasigura ko atategeko rya gisirikare uwo musirikare yaronse kugira arasomona baca bashaka kuza bagatema n'ibiti birimwo vyatewe muri wa mugambi we Burundi urambaye canke bagashaka kuguma baza kuharima indimiro zarahagaze barabujije mugare habikinga ijoro bakaza ari bo bumva muri abo ukizora rero vyarabaye abo ataco biyotsa canke bafise bubaha barababwiye ati hagarika baragenda haba umwe mugabo yigize akagara mu Rwanda aranka kuvayo sinzi ingene vyagenze birashika umusoda yarashe muga ntawamuhaye amategeko arisho gituma iyo umuntu agize igikorwa akagikora wenyene akagikora atamuhaye itegeko kwari gukizura bisanzwe nta mwansi yari ateye wo kuraswa mugabo rero yabigize wenyene kumvo yiwe ivyo navyo birafise ingene bice bihanwa mu rwego dusanzwe dukukiramo kwibuna abansi mu Burundi ategezwe kuvuga ingene yabigize no wabimutumye mugabo turazi yuko neza atamutegetsi wa gisirikare atuma bene ivyo bintu ivyo rero yabikoze nabi cyane naho uwo muntu yari yagize akagagazo agakora nabi ntiyari gukora bene uko yari kumufata agashikiriza unaniranye ubutegetsi hanyuma akamenya ico bamukoza kindi mugabo gusohora usase atari umuntu wunda rugutumberejeko ivyo birahanwa cane n'amategeko ya gisirikare ubwo rero uwo yabigize yarahagaritswe ari mu nzego zijejwe kumubaza kandi zizomubaza kandi turahana amategeko yacu arabitegekanya wavugira urwego rwo kwivuna abansi ahamagarira kandi abagifise ikibazo kurindira nayo ngo kuko nako ikibazo cabo kiriko kirigwa ikijanye nayo matati ari hagati y'ikambi n'abanyagihugu ariko turazi yuko igikorwa coco kiko kirakorwa kandi cyo kigeze kure rero nibarindire kwizera ko hagiyeho umugwi nawo ucuje urakora hamwe atanga icegeranyo aco raporo nibarindiranye kwizera kuko igikorwa coco kizokorwa kandi ico bazoronka coco bazikironka batakironse no munsi bazokironka ejo kibi nuko ataco bakiriko kirakorwa niho bo baheza bakihebura nayo ubuye nta kwihebura kuko uwo mugwi washinze ivyo byose uzoshika ku kintu barindiranye yo kwizera kandi bavuga ngo uwitonze amira ibinotsi go unyarukije nawe usanga yononye n'ivyo yari gukiza umukuru w'ikambi ya Mudubugu yaravuze ati ubu uyu ukeneye kuja muri ico kibanza ariyandikisha aba bari abanyagihugu canke abene gihugu bakavuga bati twebwe dukeneye uko hakurikizwa ibyavuye ujya mugwi wize none bamwe bati bakampasa la position haje mu ngiro ivyo mugwi washitseko umukuru w'ikamba ati muja mu mirima ariko mwanje kwiyandikisha sukunyinyana ejo ntihagira uvuga ati ndejeje ibiharage akaja gusoroma ejo muti ashobora kugirirwa nabi namba jewe kuco ndabibona nanjye natwaye abasirikare mu gihe ari ahantu bakavuga bati harabujijwe hanyuma uwuhari akavuga ati ndabona ahantu kumbure hashobora kumera ishamba canke kamera ibintu zibigoye burya n'abasirikare biko baragira imyimenyerezo barakenera aho baca arashobora rero muri uwo mwanya adafise abakora neza aho hantu akavuga ati ukeneye kuza ari ivyatsi aca agashira inka aranja ko ndamwereke ahatema kugira habone niyo myimenyerezo ishobora kuba nico yashatse kuvuga ko ubundi sukuza kwarangurira imirimo babujije uko abashikiranganje batatu namba na gatahoye mukuru urongo ico kirindiro ntavyo kubaho gukora niki mubwira abasirikare banyu kugira ngo ntihasubire kuba guhangana ico mbwira abasirikare saba ari ku Mudubugu gusa n'abari hose nuko iyo bari mu bikorwa bariko barakorera ahantu babikora abene igihugu canke abanyagihugu babikora neza uko bavyize uko babigisha mu nyigisho zamwe zitanga iminsi yose mugabo ndusaba abasirikare gusa kuko ntibakorera hatagira abantu tukaja dusaba n'abene igihugu bakora n'abasoda canke begeye aho abasirikare bakorera yuko bumva yuko abasirikare ari abantu ari abana babo ari bene wabo basaza canke bashiki babo
bakabafasha hanyuma bakanabubahiriza mu bikorwa byabo, ntibababone yuko umenya n'ibikoko, kuko bari ngaho kugira ngo bakingire umutekano wabo, bashobore kujya baryame bimbure batunge batunganirwe, hanyuma abasirikare nabo babakingire. Nico barahiriye, nico bigiye, kuko bigura igihugu mbere bakatanga n'amaraso yabo imbere yuko abandi bashikirwa. Makuru yaranze indwi dusozereye arabandanya. Amabi yo mu ngo hagati y'abubakanye aratuma abana bavuka muri izo ngo bagira ubuzima bubi, agateka kabo kagahungabana. Bamwe muri abo bana bari mu miryango irangwamwo amabi ku mutumba na komine Ntega ni mu ntara ya Kirundo, bavuga ko hari n'abaca bashima komoka kuko badafise uwubitayeho mu muryango. Mugenzi wacu Omer Nduwayo yarahishikiye. Baramufata bakamuca amande, irashira atangurira abura mu rugo. Nkababwira ati uniforme zatabuze, ati no kushyuye badutumye amakaye nayo. Amatungo y'urugo cyane cyane amatongo hamwe no guharika, ngizi imvo nyamukuru zayo mabi yo mu ngo. Rimwe na rimwe asiga abana ku ngoyi batagira gitabara, abandi nabo bagata bakomoka nkuko bisigurwa n'aba bana. Narashobora kuva ku ishuri nkateka, papa akacashikame n'injya ngo mama yigire mu bandi bagabo. Rero nanje azimenye ko mba nazivunikiye ko nshira mu nk'inkwi ncana gute cenye n'imitamwo kuvuga ati reka niyangarire ubujikiro numva no banarahomvye ni kubera hasubiye mu ishuri. Mama aranduka arataromoka yo mu jwe n'inkoni, papa nyana caratora wa mugore we yashaka aratangura ararya amatongo. Mama caraza rubo kumuburanya ati cy'abana banje ntibazoyerera, abaguze bose birashika nyene barabakuramwo komine bakuramwo. Aca yigira inama yo guca avuga ati je nta kuntu wokuramwo abantu bose nagujije nawe ndagusige. Mama yari yibereye iwabo nyene yaraniyubakiye akazu caramucura, umusi ataha nyene caramwica, cadufata ubundi buzima busasha bwo kuba imfuvyi. Turireze ubu nta na kimwe, naciye mpebishure nyene. Igisagara ca Kirundo nibwo buhungiro bwa bamwe muri abo bana baba mu miryango irangwamwo amabi yo mu ngo, mu bibanza bitandukanye nko ku isoko, cyane cyane imbere y'amazu y'uburiro, mu ducocerwa tutakigira imero, amapfunda aho twatabutse, mu gishingo co kubarigwa biboneka ko tudaheruka no gucishwa mu mazi. Niho usanga bashagaje batinze uwo wese asohoka avuye guhwamika inzara, batitaye ko afise canke atagira, bateze amaboko abiri bati natwe bosi. Ariko kenshi ngo ntibanabaraba, uwugiriwe ubuntu ntatonda aho basegera ngo aba yaronse uwafashe ibikorwa akamuhemba indya. Nyene ndamomorera nk'umubosi akampa ivyo kurya nkirira, canke nyene atavya visa tukarara ubusa. Irashubuyo nagiye kubabayisha imwendo turajya nta nakimwe. Amabagira mbere uburemere budasanzwe no kubabanyi b'ingo zayaguyemwo. Space Ndayisenga, umubanyi w'urugo rurangwamwo ayo matati, avuga ko gufasha abana bizo ngo ari byo vyihutirwa. Naho ugenda ugasanga nawe urahakomerekeye. Iyo habaye ayo matati mugo rugo, umubanyi wo ufatiye mbere gutora uwo mwana ukabanza ukamugumana umugaburire kwanza, kuko cyambere no kurya, hanyuma hamagara babijeje. Ibirazi shinga kandi n'amashengero. Santos Minani, umubwiriza mu ishengero rya Anglikana muri Paroisse Murama, avuga ko amabi yo mu ngo atuma abana bakurana indero ya gipagani. Abana bavuka muri iyo miryango y'abantu ba Kristo usanga keshi bafise bombori mu ngo. Ikibazo kiza kuri abo bana nuko baba bajya abavyeyi baba bababereye abigisha babi, kuko burya umwana akuze abona abavyeyi bama bashwana ari bombori mu rugo, bajya abana bakura atabu Kristo bafise, bajya abana bakura bakuranye inshingano babonana abavyeyi babo. Iyo bidakunze bakaba batazifise zya nshingano, hariho amakomite dufise mu makorari, duce dufata umukuru wa bajya baririmbyi akegereza bajya abana bakabashira mu magrupe y'abasenzi, kabereka ko bijya babona ku bavyeyi babo atari byiza biva ku nyanduruko y'umwansi abatashaka ineza y'uwo muryango. Amatati yo mu ngo atuma abavyeyi batitaho abana babo. Violette Mukagatare arongoye ishirahamwe ry'abakangurira amahoro muri komine Ntega, ababazwa nuko hagufasha abana babo
ahubwo abavyeyi babatererekana. Amatati yo mu ngo ntivyoroshe kuyatorera umuti, niyo yatoreye umuti usanga utarama. Gereranize nko mu kwezi twakiriye nk'amatati 10 arashobora kurama nk'ibyo mu ngo zitatu. Abana abavyeyi badahuza barabateragirana, ugasanga rero abana nabarangaye, ariko usanga bicwa n'inzara, abana baraheba ishure. Yari nk'umwana twamenye ko yahevye ishure, turamuvugira kugira ngo abo bavyeyi habeho ingufu zo hanze zitegeka umupapa kenshi kuko ari usanga bafise uburyo bakamuha itegeko ryo kumusubiza mu ishure. Mu ntwaro mu ikomine ngo bahimiriza abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze eka mbere n'abanyagihugu kudomo urutoki ku bantu baharika kuko ari bo ntandaro y'amatati mu ngo. Pierre Claver Nganza Bugabo ni musitanteri wa komine Ntega. Musi bivana turashaka kwakira nka babiri, ejo umwe, hirya ejo babiri, mugabo biragenda biragabanuka kuko iyo tubashize mu butungane mu Nyamiramabi turabahana kabisa, kandi abakora imitumba bose twarihaye hangiro kata mugabo numwe azoza guharikira ku mutumba iwiwe. Abene igihugu bose mwe tukababwira ati mwebwe muze mutubera ivyabona bikuru, mukazobona umugabo yaje guharikira ngaha umukuru w'umutumba kirabira ku ruhande, inemero zacu ngizi muze mutwandikira ka message mwibanga. Komine Ntega nirangwamwe amatati menshi yo mu ngo, abakenyezi 6 bakaba barishwe nabo bubakanye mu mwaka w'2022 biturutse kuri mwe nayo matati nkuko vyemezwa n'uwo murongozi wa komine. Umugambi w'ishira hamwe mpuzamakungu UNICEF rijejwe agateka k'abana ku isi werekana ko abana 90% b'imyaka iri hagati y'umwe na 14 bashikirwa n'amabi. Mu ntumbero yo gushiraho uburyo bukingira abana, iryo shira hamwe ngo rirashigikira leta y'u Burundi mu kugwanya amaba yariyo yose akoregwa abana mu miryango yabo. Iyo bishitse abubakanye bakama bari mu matati bigashika naho bicana ngo biragira ingaruka mbi ku bana babo bashobora no gukurana umutima w'ubukozi bw'ikibi. Insiguro z'umuhinga mu bijanye n'inyifato afatiye ko muri iyo ntara ya Kirundo habonetsemwo mu mwaka w'ibihumbi 2022 abagabo bashika 6 bishe abakenyezi babo. Kuri we ngo ubutungane bukwiye gukora kuko abantu badahanywe ubwo bubisha bubandanya bwiyongera. Amategeko arahari mugabo abantu barayarenga. Haribonekeje ibihe bitari bike hamwe abantu bakora amakosa ugasanga umugabo arishe umugore wiwe, umugore arishe umugabo wiwe, hama bagafungwa. Hari igihe ukazubona umuntu aridegemera. Vuga ivyo bintu bimaze kugenda gutyo nuwa uratinya kuzobikora avuga ati reka ndabikorera je nzogenda mare mugasho umwaka umwe canka amezi 2 canke umwaka 2 nzoca mfungururwa bwo ni kuimazi kwizosa. Byumvikana yuko ayo mateko arahari mugabo ntahana by'ukuri neza uko byateza kugenda. Vuga umuntu yishe umuntu bisanzwe nyateza guhanwa nkuko yateza gucibwa umunyororo uguhera abayubuzima bwe bwose kugira ngo nabandi babibonye bagira ubwoba ntazo babikora ivyo bintu. Ingaruka ku bana mu rugo haba bwicanyi hagati y'umugore n'umugabo ni ingaruka mbi cyane ko murabizi mu Kirundi bavuga bati wiba uhetse ukigisha uri mu mugongo. Vuga abana babonye umuvyeyi ari karica umugore wiwe canke umupapa ari karica umugore wiwe canke umugore ari karica umugabo wiwe, abana birabonana cyane bagakura afite umutima w'igikoko hama kazozazaga nabo muri kazoza bakuza bafise umutima w'ubwicanyi ukazokwibaza iyo bawukuye ukahabura ariko babikuye hajya mu rugo bakuriye kubera abana bakunze gusubiramwo ivyo babonye mu bavyeyi. Novuga nti hari imishamirano mu bantu bubakanye ibireka gushira abana na gatoyi naho bogereza kubinyegeza bingana gute abana uko bakura baragenda barabona ibintu byagiye birahinduka. Mu bisanzwe y'abantu babana bakundana abana barabibona, inguko iyo bahuye bari baratukana abana barabibona. Igihambaye no kubikinga cyane cyane ntihagire umuntu rema agira ibintu by'ubwicanyi kugira ngo akingire kazoza k'abana. Amakuru yaranze indwi dusozereye ku Isanganiro ni hano duciye tuyasozerera. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.